ngo umwana akina n'ibere rya nyina ntakina n'amagara ya se. Akantu sinzi kukumva. Umwana arashobora gukina n'ibere rya nyina mugabo ntashobora gukina n'amagara ya se. Gusa ubwenge bw'igihugu hano ni byiza nuko wabonye ko hari ama avantage hakuramo. Mugabo nuko tubona abarundi benshi bariko basaba ubwenge bw'igihugu mu Rwanda nkaho menga ni piyo donc babahinduye piyo. Ese ko tutarabona abasabye ubwenge bw'igihugu muri Amerika babishira ku ma social media canke mu Budagi canke mu Birigi n'ahandi. Aha mu Rwanda haciriritse bagaca bajanga bakakwiza isi yose ngo naka ngo basabye ubwenge bw'igihugu hanaka. Ntitubitewe ko cyane gose nabamvuga byinshi. Hano turajanga aho tugakora amafuti. Twakora amafuti hagira ahantu rero leta itugorora tugaca tubona ko kumenga leta ibaye mbi. Igihe twe twakora amafuti twabona kumenga turi abantu beza. Iyo twahisemo gukora amafuti ntituvyemange twemenga n'ingaruka zizoza inyuma yabyo. Tamba zigabitiro kuri nzibira zarigambye zirigamba ziraririmba zirabyina yuko nzibira bayifasha. Mugabo umurundi ashitse muri nzibira ibintu bica birahindura imirisho. Zitanguye guhindura imirisho bamwe bigamba bavuga ko nzibira bayifashe bastanguye kurira babogoza bakoma induru bagandara bajya bahunze. Ntugire ngo bahunze ngo nuko bariko barahiyigwa n'igihugu wapi, ahubwo bajya ntibatahuye igihugu icarico baca bashaka kwishira hejuru y'igihugu. Hama igihugu rero kirabahindura ikarata kirabereka ati burya je igihugu mezuko ruhigi ruhindukiye bace bahunga. Donc ingaruka z'ibyo bakoze zitumye bari hehe inyuma y'iwe abariko baradukurikirana nk'abakunzi bayagana nawe by'umwihariko bamana ntaryo natwebwe nk'umuryango ndababwira ko ndabakunda cyane kuri byose mugenda mutubwira ku maide n'ibindi byinshi. Ndabibutsa ko twabasigiye commentaire cyanditse commentaire kugira ngo tuyagiremo byinshi muduha maide yanyu mu byumviro byanyu kugira ngo dushobore kugera aho mwipfuza. Yes, ni MC Menta nko mwamaze kubyumva kuri microphone kuri ecran kwa kumwe n'umusesanguzi mwamaze kubibona. Ndamuhaye ikaze muri studio za Yaga Nawe TV aturamukiriza abakunzi ba Yaga Nawe. Yego ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ubwo mwese mukurikirana Yaga Nawe TV. Yes, urakoze cyane bwana musesanguzi. Ndabona ibintu ni sawa bimeze neza uri amboneta nkuko tuko twayibona amboni sante go mu bindi ushira uvyimvye ego niko abarundi bavuga buriya ubona ntembagara kandi ubona kumenga ndakomeye. Ego bwana musesanguzi kenshi tugunda guhamagara muri studio tuvuga ku ntambara cyangwa se kubiko biravuga ku mirongo y'urugamba, ariko uyu munsi ndifuza ko twotangurira cyane ku mwifato w'abarundi ugayitse ku kuntu bako baritwara nabi nk'aba Pacifique cyangwa se abandi barundi bakora kuri ibindi bintu bigenda bitandukanye. Abo bantu bavuga ku iki? Bo vuga mbese ndumugwanyi nubwo uvuze ko mukunda kumamagara muhumbaza iby'intambara. Ego sindi umugwanyi je ndumusivile. Ego hama mu byukuri ico kintu uvuze kirahambaye cyane gose. C'umwifato ugayitse uribonekeza ku barundi bamwe reka kumbenda ngirisho ndakivuze ko mu kanya gato nanje ngira uko ndavyumva. Icambere cyo twotahurana nuko twese tutaraberanda. Sibyo ntabwo turi parfait. Dufise usanga umuntu wese nyina afise ubunyantege nke bwiwe abafise amakosa yiwe akora nk'umuntu, ariko rero iyo hageze aho umuntu ashobora kuba yosungara ku gihugu canke kurongoye igihugu urumva aho naho abarenza karimbi hageze ahantu mu byukuri aba yimenyereye. Tuko turabona mu byukuri abarundi batandukanye aho bariko mu byukuri bagaragaza umwifato unyuranye cyane gose no muco w'ikirundi. Sinoza kuvuga Pacifique ni nahazwe wenyene ni benshi ariho bacima Amanda Moses bakagenda abona nabariko nabamaze kubigaragaza bamaze kwimenyereza nabo nyene kwimenyera bereka abarundi amakungu yuko bo bahambaye cyane gusumba igihugu. Nta muntu numwe yigera aje hejuru y'igihugu, nta muntu numwe yigera arengera igihugu. Ni bimwe mu kindi bavuga ko igitugu gikura ntigisumba zose, sivyo? Igihugu caratuvyaye kiraduheka, nukuvuga cadukurikije abavyeyi bacu.
ababyeyi bacu bakurikiye basokuru bakurikira basokurutse donc igihugu cagumye ari igihugu mugabo abatwibanjirije baratashe niyo mpamvu rero byo kabaye byiza wewe Imana yaguteye iteka ukavukira mu gihugu runaka wakagomba kucubaha ukacubahiriza na cyane cyane ukagitera iteka na wewe ubu hariho abantu tuvugana badafise ama nationality urazi ingene bahangayitse ingene babayeho nabi burya nakubwira izi ntambara ziriko zirabera muri Kongo ahanini zishingiye ku gataka neza cyane ahanini nibyo abantu benshi badatahura izi ntambara zishingiye ku gataka mwaho gacubona umuntu yarahezagiwe arafise ubwene gihugu mugabo agatangura gucafuza ca gihugu avukamo so ikindi kintu ngiye kubivuga ko ni giki buriya ibi biriko biratuma aba ba Pacifique ni nahazo bariko bavuga yamuhe bacafuza igihugu indongozi z'igihugu ni ingaruka z'ubube gito bwabo barabaye ibibe gito hama hafatwa ingingo ca gihugu bagambanira gifata ingingo izo ngingo zituma aba ba Pacifique ni nahazwe bahunga ca gihugu bana b'ivyangazi sivyo mwumve yuko kuba Pacifique ari mu buhungiro agenda yerekana ngo nakarenganyo yakorewe agenda abesha makungu ngo nitotezwa niki hamwe nabo bari kumwe ariko yaba ari totezwa ntago ari guhunga ahubwo ari kumwe mu gihugu hama voilà so rero nuko nshima kuri bitahura mu mutangazamakuru nshima kuri bitahura sivyo donc abantu turaja ngaho tugakora amafuti twakora amafuti hagira ahantu rero leta itugorora tugaca tubona ko kumenga leta ibaye mbi igihe twe twakora amafuti twabona kumenga turi abantu beza iyo twahisemo gukora amafuti ntituvyemange twemenga n'ingaruka zizoza inyuma yabyo so ndakunze kubivuga ntabwo umuntu akora ikibi ngo yeregwe ntibikunda akubera yuko yuko zikibi kiraguherekeza ibi niko vyama bimeze turafise abarundi benshi baguye inyuma y'igihugu abari mu makambi y'impunzi noneho ubu abenshi ntibakina mu makambi y'impunzi baciye bakoramwe akazi babahinda abasirikare bajya bahunze ntugire ngo bahunze ngo nuko bariko barahiyigwa n'igihugu wapi ahubwo bajya ntibatahuye igihugu icarico baca bashaka kwishira hejuru y'igihugu hama igihugu rero kirabahindura ikarata kirabereka ati burya je igihugu mezuko ruhigi ruhindukiye bace bahunga donc ingaruka z'ibyo bakoze zitumye bari hehe inyuma y'igihugu ahubwo sindanatahura n'ingene ivyo bindi bihugu bibaha ubu bwene gihugu batabona neza neza cyatumye bahunga igihugu cyane ibi nyene niho bigoreye kubera yuko mbabare ncuye umugani w'ikirundi ari umugani w'ikindi uvuga ngo ruhende ibyo ruhenda bitari bujane sivyo bariya barabahenda ati bagabo mwebwe iwanyu mu gihugu nimukora ibindi nibi kyo tubari inyuma tuzobapfuye ako hano ndashaka tuhagare gato mu byukuri umunyarwanda arakubwiye ngo uri kuri atwagwa nabi uri kuri ayibogwa nabi mu Burundi wanyu n'umunyarwanda bikubwiye wowe mu Burundi ujya mu Nyarwanda atarajya arakubwira wabona ko ibintu ari sawa ibintu ni bo it's okay mugabo ko haje umunyarwanda akubwira ati utwawe nabi vraiment raba ntibagukorera amabarabara nta mavuriro yubakwa nta mashuri yubakwa kandi gana yo mashuri areka rubakwa nayo mavuriro areka rubakwa mugabo kubera ka karimi gasosa akubeshesheje washobora umenga nivyo kandi nivyo nani ni kumbe nuko wa umunyarwanda gaca azati rero mviriza rero je ngoma ndagufashe mugumuke murabe ingene mwobaho neza ubwo rukundo uwo munyarwanda azogukunda gusumba wewe bwitwa gute kari bya bindi mu kindi bavuga yuko ngo ugiriye imbabazi umwana gusumba nyina abagomba kumuya tureke guhendwa rero aba ba Pacifique bakagenda n'abandi babivuga bari aho bari kubera ko babona kumenga bari muri comfort barakingiwe bameze neza ese bijya bihugu navyo byo bacira boca bajaye ko tuzi yuko politike atakijama muzango politike nta mwansa baho nta n'umugenzi abaho ni jeu d'intérêt nk'ubu bijya bihugu byo bacira bikavuga ati abantu turabadashwe
imurabi yo mujo boca baja he ko bategeza kugaruka ngaha neza cyane so ni byiza rero yuko twogerageza kwigenga ubuntu tukareka guta indero tukareka kwerekana yuko umenga turi abantu bahambaye nta muntu ahambara ku gihugu ntibibaho umbabarire ncishe mu kano kantu nanakavuze kenshi ngo umuntu agasubiremwo amfatire ku karorero k'ibintu Pacifique yavuze ngasaba son excellence bakore débat ku radio agaca aja ku rubuga rwiwe n'akagaye kenshi n'agasuzuguro katagira uko kangana agaca azarenza ko ngo utabyemeye uca vyerekana yuko ibi nibi nibi bijya n'ibintu mu by'ukuri n'umwana wa 5 atavyogira adashobora kuba yo bibwira mama wiwe canke papa wiwe nigikunda je ndibuka Museveni akiritira karisama hariho abashatse kurema umugwi w'iterabwoba Museveni ababwiye ngo umwana akina n'ibere rya nyina ntakina n'amagara yase akantu sinzi kukumva umwana arashobora gukina n'ibere rya nyina umugore ntashobora gukina n'amagara yase dutahuze neza dutahuze mu mvugo igororotse kugira ngo dutahuze bivuze ngo hajya Pacifique mu by'ukuri mu kintu cyumvikana uvuga ko yarogose bijya kubibwira nyina wiwe it's okay ni nyina wiwe bijya na siwe ntabyo mubwira na se ntabyo mubwira hama gaca bibwira se w'abarundi bose urumva donc yarataye indero Pacifique abantu batamuzi nk'igitandero yarabaye igitandero bijya hora tukabandi byaramugarutse ko kumbure sinzi nimba ari tabi yari yanyoye nimba ari bimogi ntabyo nzi mu by'ukuri byamukoresheje amakosa yarakwiye gusaba ikigongwe niko biri kuko yaramenje umukuru w'igihugu ntibamuhangara ntibamurangamiza n'ikibaho ni bimwe nako ndabona ku marezo sose ko bararengana yuko abantu bafata umwanya bahuye n'abapresident canke n'abakuru w'igihugu babo mu kwifotozanya nabo gasanga ko babakora ku bitugu bifotoranije bafashe mu mifuko bijya ntibibaho donc le président mu gihugu ciwe c'est un monstre urumva sinzi mvuze monstre ko kiba gitahuritse kankoshira iyi mvugo ni kibirengeye ntahangagwa mu gihugu ciwe niwe mana muri ico gihugu wowe rero uci ushaka kumwereka yuko muri abajama poeza ntamenyerwa niko biri ntamenyerwa vraiment so hajya Pacifique rero yarabyonze mu by'ukuri ndazi ko hariho n'abandi bantu baramukurikirana bavuze ati hano Pacifique vraiment oya twamukurikirana kandi twamukunda mugabo aha turabonye yuko ibintu ariko arakora bitabaho so niyo mpamvu rero umuntu wese akagomba kuyubara tumenye imipaka ntarengwa kuko umuntu arafise uburenganzira hari ibintu afise ku burenganzira hariho n'amadivoir afise ku gihugu mugabo guhangara umukuru w'igihugu nikosa rihanwa n'amategeko nikosa rihanwa n'amategeko kabisa niyo mpamvu zubirabe niyo umukuru w'igihugu agomba kurengana ahantu bigashika bakabwira ntave mu mabarabara hama wowe ugaca ushaka kwigira Kagame rugani ibikurikira ntabyo umenya so rero abarundi ba Pacifique ninahazwe n'abandi baca Amanda Moses bakagenda n'abandi bandi ntashoboye kuvuga mu mazina aba bose bari kubashaka bariko basaba ubwene gihugu ni vyiza gusaba ubwene bw'igihugu hano ni vyiza nuko wabonye ko hari ama avantage hakuramo mugabo nuko tubona abarundi benshi bariko basaba ubwene gihugu mu Rwanda nkaho menga ni piyo donc babahinduye piyo ese ko tutarabona abasabye ubwene gihugu muri Amerika babushira ku social media canke mu Budagi canke mu Birigi n'ahandi aha mu Rwanda haciriritse bagaca bajanga bakakwiza isi yose ngo naka ngo wasabye ubwene gihugu hanaka ntitubitewe ko cyane gose nabamvuga byinshi ivyo byofata ku barundi bose kuko urumva ko ari ikintu kidafashe kandi ari ikintu kiteye n'isoni kumva yuko hangara umukuru w'igihugu canke se umuntu anagusuma atari n'umukuru w'igihugu ni ibintu bitameze neza reka nibwire n'abantu bakora dukurikirana yuko bwana Musesango tudashaka kuja muri studio aje kuvuga gusa ku makuru y'intambara ashaka kuvuga no ku buzima busanzwe mwamaze kuvyiyumvira ariko rero nka debate no munsi hani ibyo ku murongo mu rugamba birimwe mbore cyane rero bwana Musesango tugomba tuje kurasa muri Kongo yego ndashaka tuvuge ku majambo ariko aravugwa yuko iyi M23 canke inyeshamba canke se ingabo za Kagame ziriko ziravuga yuko abarundi ziko zagiriza abarundi ko
bashobora kuba bariko bagenda kurasa muri Kongo kandi bakarasa ku bene igihugu iki kintu kivuga kwiki bo mbabare gato ndakubaze mu menyesha makuru mbega ni hano nakoze ikiganiro nerekana ingene zino nyeshamba zaje gusaba ikigongwe isa mukuru w'igihugu yuko yoziha inzira zikarengana muri Kongo sawa bon nikanda kigarukeko mu bisanzwe izi nyeshamba zitanguza intambara muri Kongo nejo narakivuze hano iwanyu mu ndagisiyo mu mbabari ariko kugira ngo bacumbe bakimenyere ntizari zizi yuko abantu bazokwigomeka muri intambara ntabyo bari bazi hari umuntu amaze kuzivangamwo zinyeshamba zisha ziragira ikibazo imigambi yabo yose ica irahinduka imigambi imaze guhinduka rero niho baciye bagira iki bishongora baza kwa son excellence umwubahwa Neva kumusaba yuko iyo bababarira bakibandaniriza imigambi yabo mugabo bakamwumvisha yuko badashobora kuvogera ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bini ko byagenze yaravuze na African Intelligence n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye mugabo ibyo ntabyo ushobora kwemera bien sûr ntibikunda kuko yabahemukiye Cirombo n'abakongomani bose kandi ari byo yarahiye so rero uyu munsi kumva ko izi nyeshamba nzoba zahinduye imikenyuro zigatangura kwagiriza abarundi yuko boba bariko barasabene gihugu b'abakongomani boba bariko bati ntumbero bafise muri Kongo ikibazo cyambe umuntu kibaza niki borinda baja kurasa muri Rucuro za Masisi na Goma muri Uvira ntabakongomani bahari canke aha mu Burundi nyene ha mu Burundi ntabakongomani bahari nibo bafata bakabarasa bakabanigagura neza cyane kubera kino bavuga ko bageze aho cuna handi n'ahandi so ibi nakabonge zino nyeshamba zigwaye zarahamutse mu byukuri zaragwaye hamuka burya wateguye umugambi imyaka 10 mu mugambi wawe ugacupfa mu mezi 2 3 4 urumva kare ntibabaje kandi mu byukuri muze murabatahura samutami ni nko kuyigamba ngo donc hakurasa bo bariko baza kurasa abene gihugu so aha rero igituma aya matangazo basobanura kubera iki uzubigenzure neza ndibuka ko twakoze iganiro tuvuga amakuru y'ivyabire muri Nzibira hano kuri n'urubuga rwanyu zinyeshamba zigabitiro kuri Nzibira zarigambye zirigamba ziraririmba zirabyina yuko Nzibira bayifasha mugabo umurundi ashitse muri Nzibira ibintu bica birahindura imirisho zitanguye guhindura imirisho bamwe bigamba bavuga ko Nzibira bayifashe bastanguye kurira babogoza bakoma induru bagandara mu nyuma bihindukira bati yamara abarundi bamaze abene gihugu uku kuvuga rero ngabandi bamaze abene gihugu ni kubera iki ni ukuvuga umurundi yarababuza kwa advancinga muri uko kubabuza kwa advancinga agenda kuramo kamwe muri tyanyeshamba iyo bishitse rero bakicira inyeshamba nyinshi denko niho baca baja kumvuga ati umurundi arisha bene gihugu donc ni bimwe abantu bako baragwana babangurukanya uzabama ngo je ni monde ndamwica ngo ndeka ndamwica aho wakubiswe hovyo washaye nivyo bikorera kuri zino nyeshamba rero so ahantu hose izinyeshamba zagira isheke zigatakaza abantu benshi abasirikare benshi gisigira inyamwinshi zasha zija kumwangurukana bumenye ziti umurundi ariko arica abene gihugu so ibi ni kugira ngo izi communauté internationale bikunde zumve yuko abasirikare b'abarundi bariko barakora amakosa y'ivyaha ku mirongo y'urugamba barabe yuko basi Burundi bwo fatigwa ibihano nayo shwi ibyo ntibigikunda kuko igisirikare cy'u Burundi kirazwi neza mu makungu kirazwi cyane kandi nibi bariko barakora muri Kongo ama preuve aratangwa ndukuvuga iyo barashe inyeshamba baragaragaza nyine ko barashe inyeshamba baranasibra ahantu barashe ubu magingo atuvugana ageze aho iyo bagiye kugwanisha drone badugije drone ngitera amabombe babanza gufotora ahantu iziya drone zigiye gutera amabombe n'inyuma yo gutera amabombe barafotora bakerekana amadega none ibi baca baza kuvuga ngo biyisha bene gihugu ngo abandi bakahotera bene gihugu babikora he nibicare umuti bawumwe urarura mugabo barawunywa nyene none bigende gute kuko intamba nibo bayitanguje umuriro no bawucanye bategerezwa kuwota gushika
ku kanyuma so nta murundi rero ashobora kuba yo kwica umwene gihugu muri Kongo amubona ese yaba basi byavuga na leta ya Kongo ikavuga ati turabona abarundi twabahamagaye kudufasha urugamba mugabo byabananiye urugamba rwabananiye ahubwo bariko birara mu bene gihugu kabone bavyavuga uko par contre tuko tubona amatemonyage atandukanye y'abakongomani wanashaka bafise bene wabo babagwanyi binyeshamba aha ndavuga cyane cyane za Masisi nako plutôt za Rugezi za Minembwe eka mbere na za Masisi na Rucuru aho bashinga intahe bavuga yuko ahantu umusirikare w'umurundi ageze ibintu bicaye bija mu buryo ahubwo abarundi batuziye nk'abakiza abatabazi ntitubona ko baje kugwanya gusinyeshamba kuko ejo gwanyeshamba bari tabene gihugu abagwaye barabavura ibikorwa by'iterambere barabihagararira aho basanga atamazi bagira barahatanguza amaproje yo kugira amazi meza donc umwene umusirikare wo mu Burundi wumve ko aho ku butaka bwa Kongo ahantu hari umwene gihugu arajyama agatuza kuko abazi neza yuko ako gaca rimwo karimwe umurundi rumva ni ibintu bitahuritse neza kuko ibyo ni ibintu donc umaze kumva yuko nkuko bamubivuga umurundi yageze ku butaka canka aho bariko harabera intambara akagera ku butaka nkuko bamubivuga vraiment abantu cyo bashaka bave mu nzi niko bimeze ahubwo nuko yina abarundi tutameze nk'abo hakujya Kanyaro ubu murundi tuba dusaba abana benshi b'Abasomaliya bagi bavyara kuri Abasomaliya ubu tuba tumaze kuba dufise ibyo navy'ibikongomani twavuye ku bakongomani twavuye muri Central Afrique mugabo kubera discipline abasikare abarundi bafise indero batozwa bagenda gukora ico bagiye gukora ntabwo bati ntumbero n'ubutaye ntumbero baramugorora baramushira ku murongo rero ntimusiyo kumva ayo mateshwa y'izo nyeshamba ega n'inyeshamba nyene burya butangazo bwo kubika bandeka ngo abarundi ibi nibi ubyo ntimusiyo no kubiha n'agaciro ntimusiyo no kubiha n'agaciro ngira ngo marabonye yuko n'umuvugizi w'igisirikare atakibivuga ko cyane atakibivuga ko kuko yararushe bose batangazo bari beshutse kameme ntabyo bagifise bavuga ni mubareke bacuri ntimba nta kundi niko bimeze numva bato bihagarara ko cyane nkuko bivuze kuko nimba atari leta ya Kongo yabitangaje ça veut dire que ari kwa gutsindwa batangiye kubura iyo baje niyo bava kugira ngo bashobore kubeshira abantu yes mba no gushima cyane rero bona musesanguzi ku muco uduhaye cyangwa se wamo waduhaye kenshi ko bikene ko bwije tunagushimira ku mwanya ugenda duha buri munsi yes urakoze cyane mutangazamakuru nanje ndagushimiye ikace dushimira kumbe n'abari badukurikiranye muri kino kiganiro haracari kare ndazi ko muza kubaha n'ibindi biganiro ego ndagushimiye cyane rero byumva mutima nongera nshimira ko bari ko badukurikirana ndababwira nti ibiganiro ntibirangiye ahubwo mukomeze kudukurikiranira hafi ufite ikibazo ntiwandike muri commentaire canke nimba wifuza kuja muri groupe ya WhatsApp yaga nawe TV urayiraba kuri screen yawe hama utubwire tugushobora kwa tugushira muri groupe y'abandi yes yari MC Binta rero ari kumwe n'umusesanguzi ndababwira ko tuzokwamana ibihe byose naho buta ndabakunda cyane